twe rero mu bisanzwe dushaka ibintu bigende neza tubitunganye neza bukebuke atamwidogo kuko twasanze inyama muri komine Rutegama niho batangiye kubitubwira ko bagomba bahebe kudandaza basubira kubitubwira mu Rumonge mugo dusanga ikibazo cabo ni ikibazo cyari gifise inyishu yoroshe kuko bavuga bati twebwe tudandaza ibihumbi 10 mugo mu muji ibujumbura bagaca badandaza 15 12 turumva ntushobora kandi turangura hamwe ntushobora kurangura hamwe mwadandaza 15 uwundi adandaza ibihumbi 10 cyangwa 11 wowe ibihumbi 10 acava kubuga acabe ibyo bita concurrence déloyale kabihetse rero tuvuga tuti ikintu cyose tubitondeshe unguke make mugabaze kenshi ntuze kunguka umurengera uzibire n'isoko nivyo twe twipfuza kandi abadandaza amahera barayaronka wanashaka uko turaraba tukagereranya ugiye mu isoko ukarakungene nkigugwa kungene impeni kugwa kungene ntami kugwa ugacura no kungene badandaza uriha ikigereranyo c'inyungu kungene ingana ntibe nta numwe ahomba nico gituma tuvuga tuti tubanze turabe ibi tuvyegeranye neza abene gihugu boroherwe babone ingingo ziwacu bazibonemo basange nabo nyene barimo nawe kavuga ati nanje ingingo nari kwifata nkukunye nico twipfuza kubijanye n'umutekano rero kandi na muhumure nabene gihugu bahumure nta ngorane nimwe umutekano ihari nta nimwe ihari nikimeme nuko misi yose yakabaye ba mustanteri batanga raporo y'umutekano imisi yose mu maraporo batanga kwa guverineri raporo y'umutekano irimo musiburamatari nawe imisi yose mu gatondo imisi yose nawe abampaye raporo y'umutekano nta na hamwe barigera bambwira ati turafise amakenga y'iki cyangwa ikindi nivyo yavuga ubugizi bwa nabi busanzwe abakizi ba nabi abakubitana ababoregwa bagira iki ivyo ni bimwe bita infraction de droit commun atarete irimo ku gihugu ngo muragabe no mu gipolisi munyamiramabi umukomiseri wa komine aha raporo komiseri w'intara komiseri w'intara nawe gaca raporo komiseri wa karere bamwe bita regional gaca ahereza raporo umugenduzi mukuru w'igipolisi kandi nawe agacambwira ati burya nta alert hari mu gihugu nitutse izo raporo zitangwa mu gitondo no ku mugoroba imisi yose no kuvuga mu gihugu nta kidasanzwe gihari kijanye no guhungabanya umutekano naco twicura mugo gusa inzego zibijejwe kadriroje baguma ku kivi kuko nta kwijajara baguma ku kivi baraba ko atacoza guhungabanya amahoro n'umutekano na cyane cyane ko nk'ivyo biba bitanguye kuvugwa tuvuga tuti turi kanure rero turabe ntagire ikiduciro ikiduhungabanya ikidusha mu ryaho kandi bimeze neza gose ntagire ugira ingorane gusa je ndibaza hariho ibibazo umuntu ashobora kwibaza none ko ibi bihuha bitanguye kuza uno musi ni kuwa kane nta ndwi irahera nyine ishoboye mukuru w'igihugu avuye kuri aho mu muji ngira hafi saa 4 z'ijoro ntavyo mwabo abatayibonye baravyumvise igihe ari kumwe n'ugwaruka yavuye hafi saa 4 z'ijoro kandi nta ngorane zabaye cyangwa ntavuga ati none mukuru w'igihugu atanguye kuza aragenda no mwijoro pe ega hari igihe twamaze igihe umukuru w'igihugu hageze ku mugoroba bayatasha muko birumva kuri saa 3 saa 4 abari mu bene gihugu bakaryoherwa nabo agaca taha saa 4 hari abantu bitaryohera ibyo byose mu biharuro cyangwa ku kuntu ingendo z'abakuru misi yahera wasanga abanyagihugu bose babegeje ngo gerayo uko ravuze ati twe ntaco twikeka reka bene gihugu baryoherwe mu bakuru babo sinzi ko mumaze kubibona kubunya nta numenya ko hari umukuru yaciye yarenganye urumva sifri vuga cyangwa iki mugo ntavuga ngo gerayo ngo ja kunyegeza hariya kubera iki amahoro n'umutekano ni biragaragara ko mu Burundi atakibazo gihari ikindi naco kandi nivyo mwibonera abene gihugu nta kibazo nico bafise bakubwira ati ibiciro byaraduze buye nico kintu kinini baguma bavuga no kuri tele avuga ati ibiciro byaraduze bakubwira ati ibiciro kugira bimanuke shiramwe ingufu mu kwizo mwimbo niyo nyishu yonyene kandi nabo baradutahuye ugiye kuraba na message twabahaye kurima bariko bararima kandi nivyo biciro bivugwa hariho nivyo ibifungurwa bimwe
bitariko biramanuka neza ku rugero twipfuza, nk'ibiharage kubera bitarimwe neza mu gatasi, n'umuceri kubera habaye akagorane k'izuba ryabaye umwanya munini, mugabo nk'ibiraya, ibigori n'ibindi biriko birakunguka igiciro, kandi nibaza ko abene igihugu mu minsi iza bazoba bamerewe neza kuko umwimbu turiko turaraba nk'umwimbu w'ibigori tuzoronka nibaza kuzobushimishije. N'ibiraya turabifise ibiraya vyinshi, kandi ibiraya byo bigoma vyera, bimwe vyera ibindi vyera kucyo bukebuke. Nta kibazo bidutera, nibaza ko kubijanye n'amahoro n'umutekano icari kituragishinga n'ivyo by'ubukene. Ubukene nabwo turiko turaraba kungene tubugwanye bikomeye, uko naco nyene kirashobora guhungabanya amahoro n'umutekano.